Ndarushe mwami ndarushe. Ndewe waho wasomeye ibyo nturaheza. Iyo ndiko ndasoma Qur'an nshobora no gufata n'isaha yose veni. Nako usoma kagira nikivamwo hewe rekere nkubaze. None kandi ubuze iki nibuza ko ari kurasubwa Qur'an. Umukobwa wawe mwaramusengeye birakunda. Urabona yarakize kandi ameze neza. Urabona twese yaratwibutse ariko jibi nana kanukangana cyo kwimbira ko yoshaka kumenya kimwe none aho nta kuntugira uko bishoboye kose nkaho ujya mwasenze naho musengere Jimmy kweri kugira ngo amwibuke ujya mwana w'umuhungu urabye urukundo afitiye munyira n'urukundo rurengeje cyane hamwe atomwibuka ngo yimvira ko umurongora n'ukuri kw'Imana ya Mungu arashaka gukora ikibi arashaka kwimbira nawe kumurogesha akazofata wundi mugabo agiye kubera ko nawe amubutse. Yego je ndakumva ivyo uriko uravuga vraiment ndavyumva kandi ndabitahura neza. Ariko rero ikibazo ni kimwe ubumenyi buri muri Qur'an ni ubumenyi bukomeye cyane kugira ngo menye aho nza gusoma kugira ngo yibuke ibintu byose yibagiwe. Ibyo bishaka ubumenyi bukomeye ngomba kubaza abashehe. Nene nwaje kubabaza icyo ni ikintu gikomeye. Ndaza kubabaza bambwire nawe genda usome hanaha Imana ishobora kumufashira umukobwa akibuka ibintu byose. Nibyo cyo ushaka ko nakoze ibyambere kuko urabona Imana yakoze ibyambere twarasenze arakira twarasenze araho umuntu none ntacyo icyo kintu cyo kinaniranye gituma ico ni gitoya cyane atari karibuka umuhungu yakunze ibihambaye twara bihejeje ico ni gitoya cyane je nzogenda kubaza dusengera bose dusengera umukobwa shoko bimbiye guca ku mukobwa dusengera umuhungu hashoko bimbiye guca ku muhungu kugira ngo abantu babiri ntibaze buba kugwabo byose birashoboka umva rero gusengera umushehe wanje ni wanyigishije ndabizi neza ko ashobora kumbwira ngo ati soma hanaha saba Imana gutya mwitura nyaro kumubaze ati none ubona nibaza ko bizobamera neza. Hanyuma kandi tuce twimvira ikintu cyo gufata amafungo tugafunga hama tukihebera Imana tukaje imbere y'Imana kuko iyo wahevye gufungura ukifunga Imana ibona ko uri kureyiririra ufise na kigoro ko kwisonzesha urisonzesheje uje imbere y'Imana Imana nayo ko kwisonzesha Imana ugiye gusenga wafunze sha ico ni kintu gihambaye Imana ifatira amafunguro vuba cyane jewe nzogufasha mwana kwifunga no gusenga nzobikora genzo genda mubaze shehe atubwire icyafasha munira ko yakibuka mu fiancé we kuko naje jenye n'ubwanye ndamubwira ikigongwe Jimmy birababaje birababaje kona munyira adashobora kwibuka Jimmy ndabubunye ndashishwa Imana izobikora kuko urazi twe turabana babantu ntizibyari ibyo ariko tuzosenga reka vuze ngo jenda ubu niye ndamwumviriye ndamubonye gusa ngo cyane mbasha kudaho ikintu namushaka na nubwo amwiyumvamo numva ko ari ikintu bamugiriye nawe nyine Imana irabizi turabana babantu ntacyo tuzi ariko amasengesho gusa mama reka nibandanyirize wana reka niwigirire reka nanje kada bitwoma ndakorerega kutari mukozi tugira n'ingorane kujyana byo ndarusha
banzureke telefone papa kameze ngawa banzureke asigaye just kameze ngawa papa umviriza ndiko ndafyina wewe bishoboka bite ivyo wagize nagize gapa urafyibagiye wowe urashobora kujya kubwira abantu ngo ntibagire ibi bagire ibi bareke bagire ibi ukabafatira ko ibiso uteroriza abantu papa just uvyakiriye nabi ariko je siko nabishaze papa mviriza wese ho warori je ni nari kumuna igihe twagenda hariya ubwa mbere tugiye kurondera Munira je sinagiye kumuteroriza cyangwa je nagiye kubwira kajya gahungu niko kabikoze niko kamuhinduye ivyiyumviro barafite icyo bakoze bahindura ikiciro ati je gusa icyo nagiye ngiye kugwanya urukundo rw'iwanje kare gahungu karafite ukuntu karirimba kakamuhamagara kari ibyo gakora so je ujya muhungu rero ni wari imvo n'imvano ujya mvuga ko nyanga uburyo wabyifashemo nibwo butari bwiza nyishanga gute mana kugira gute gapa wewe inyifato yawe niyo itabaye nziza uranyumvaga Jimmy kirazira kugenda kubwira umuntu umufatiye kwigisu imbugita kuri Jimmy indero nagwaye siyo oya namba kwanza bajya abantu wagiyemo abantu bakomeye gose bazi ibintu n'ibindi ushaka bazoturungikira ibikona ngaha kunzu usanga ibikona biradusaranye ngaha papa je byose uko uravuga je sivyo nashatse kandi nagiye gusojya Mungu ku kintu je nabonye bya almasi niwe kandi ibi byose biko biraba bisiga ko ariko kamuhindura ibintu ariko kamuroze je nagiye nubu uye papa nibirare umviriza je nzosubirayo ugira icyo utinyaje ninyi kimuri bagende ku ndero yiwacu je papa je urambaga je bagenda abanyeshamba je ndumunyamuje je bagenda nibonka umviriza icambere cyo no kubwira Jimmy bajya nabantu babi n'abantu baje kuzimu bajya we hari bitazi pana gufyina wo guhindura ingendo kw'umugwa papa niba baje kuzimu naje ushaka kurira ibiti oya papa je sindakubesha none papa uru kuimva iko je ngyohega ushaka kujya imbere baguhindura inyabu mveo ugenda gukeneye rero papa je na munezero mifise kuyo umviriza Munire ni hari munezero wiwanje uzomuronka cyangwa bikunde uzomuronka ariko udaciye muri iyo nzira y'indero mbi mbe Munira we yo menya ko ufite indero mbi ngiyo yo gufata ibisu yo byemera ko mubera umugabo utwanje Munira nuwanje none muri iyo ngwano je sindagufashaga Jimmy ugufasha gute kandi ngarukurantuka umviriza rero jewe sindiko ndagutuka ndiko ndakubuza kubisubira ntuzusubire na rimwe ntuzusubire uvavanure niyo ngeso ufise ikibazo barira jewe so ndakwereke ingene ico kibazo tukivamwo Jimmy muhungu wanje mwana wanje ndakubwire wumve jewe ndakeneye yuko ivyashikiye Munira bigushikira navyo wabonye birimwo akaboko k'abantu bajya nyene ahubwo nuko amatohoza yanje ataragororoka neza n'urutoke nzodomako ndakubwira ubu biracari mu gifurifuri urabyumva neza ko bikiri mu gifurifuri rero reka kuvyica wewe ubijamo ndagukeneye ukomeye uri Jimmy wa wundi ahagaze bwuma kandi hajya na Munira gukomeye agukeneye ukomeye uranyumva singeneye ko baguhindura inzovu ugira umurizo mu gahanga papa okay I'm sorry nakumvise kandi nagutaho ariko je byose nikubwishavu n'urukundo n'umubabaro nanje rero ni kubwuko urukundo rwawe ndagukunda je okay I'm sorry ariko just jari shavu uko mtoto wangu ndagukunda none yes touch afu utwanwa nk'utwaso bado ndafurahi Munira gishenge noya musubiye ariko ivyo ukora byose Munira asanga ali atage mu yangu inyome haribu ni impore kabisa ndakubona umusore ndakubwiye nari maze igihe ntakubona nsanze wahindutse byakwere ashego ndashimye rwose mbe none ubu wumva umeze gute muri uyu mwanya
umeze gute? Vraiment ntabeshe meze neza ariko atari neza cyane. Uburuhe umubiri wose ndatunekara. Cyo gusa nta kintu. Ivyo birumvikana. We muri iryo shamba waguma wiruka ukubita abantu imigere ibiki bakubita n'ibiti. Kaje kumbwira ko nakubitanye imigere hajya sinza ndavyumva neza. Uwo gusa muzohura wakubise. Azogarukira yiruka. Imana nihaze. Nibimbyenza numva Evana. Sindavyumva ko je no shobora kwita umugero umuntu ko no bikwizo nguvuno zikura he ko mbana ndijigejege. Wasubya Jackie Chan. Ega ntiyari wewe. Oya. Yari wewe ko ni atari gusa rero papa. Nuko mba ndi nga nivyo ndi kumwe nawe umuvyeyi wanje ndumva ko ndyohewe. Mugabo tuko tuganira mbona abavyeyi mwe mudakwiye. Je rero ndagyowe gusumba. Mbona mudakwiye. Habuze ndi. Urugondo rumenye rero warucangamutse. Jewe na mama na wewe na dusabe umuryango ukwiriye ibintu biba bimeze neza. Nushaka kuvuga iki? Muga muno moya ntabona mama n'ukuri ndumva ata mahoro. Reka nujya mugore. Ujya n'umuvyeyi. Papa n'umuvyeyi. Nukuri ujya n'umunene ndetse kuva nkiri muto arandera ngera ngahangeze yage kijya n'igikorwa yakoze niba kibogikora. Ndakubwiye yarambabaje ibyaha yankoreye birarenze. Oya. Jewe sinda mukenera kumukenera sinzi ningere bimeze. Mubabarire burya hajyanye ntubona ko burya akugira Linda aja kwa kijya kiraro yitere mwiri yamanga ya kijya kiraro sivyo wenye nawe biboneka ko yari yicujije akabona ko ivyo yakoze atari vyiza sivyo ntucugira ukwishavura ariko arigirisha babe ko bomukura ku ivyo byaha byose. Oya hajyanye yagiye ko umutima yumva ko umwagiriza ku byo yakoze kuko hajyanye sukuvuga ko atari mwafise ivyaha twese turakora ivyo ariko Imana ikatubabarira niyo mpamvu kugira Imana tubabarira bisaba ko natwe tubabarira abandi kuko yaba ruvuga ngo umuntu mubi cyane abanyishe kuva kera nkiri muto atanu ubushobozi mfise bwo kugwana nawe cyangwa ngo tuzunguturane mungu urabona yuko bijya n'ibintu kugira umuntu umutima mubi no kwisubirako ni ibintu byamaho icyo no gusaba tumubabarire utsindisha avu kuko utababariye nawe ntuzubabariko sivyo agaruke ngaha niho umuntu yokumva yuko ndakubwiye neza ko kaza kanenga afise ntazogata kazoka wakariye ntagaheba nje n'imigani nizori duhendewe n'imigani ya kera abantu bose sico kimwe sico kimwe azohinduka ko ari inzu umuntu agibona akagenda kwiyahura akiyahura atamuntu numwe mufashe ngo amumanike ku mugozi cyangwa ngo amukubite wenyene akumva ko ivyaha yakoze wenyene yumve yuko yari icujije mu bisanzwe. Arogomba dukora iki umutima wawe cyambere na mbere umubabarire kwanza sivyo igikurikira abe ngaha mu rugo yisanzuye yumva amahoro. Naco nzovyiyumvira nzokubwira ndagusabye igikorere nk'umuvyeyi wanje nzovyiyumvira nzokubwira. Nukuri papa nuko nyene kandi ikindi kintu nagomba kugusaba sivyo tumuvuze akire sivyo akira subira nka kera agira ubwenge kurabona kago yararemvye umugarukane ngaha anya tumwiteho tumuvuze akira mere neza ico nico kintu ndagusaba muvyeyi wanje kandi ivyo bintu ni wabinkorera nyambumva waba ushaka kumbona jewe munira wawe nezerewe twenga ivyo bintu bigakunda umunezero niho nafise uzongerekana. Nuko nyine ndagukunda nahandi je kubwanje nta faranga je notanze ngo ndiko ndamuvuza. Ya papa kubabarira ni vyiza ariko rero uko bimbwiye ngenda gukunda sinokubabaza kabiri umaze imisi wiyobariye nanje mbabaye gusumba. Oya ko nakize umuntu ashima Imana ko nakijijwe n'Imana ifore kujya rega twese nta numwe yamayera. Reka rero tuzobikora sawa ni kwa muganga hanyuma tangato tumuvuze niyaba azokira akire kandi agaruke no ngaha ngira ngo azuza ari umuvyeyi ngira ngo ari umuvyeyi ega ndaje ndaramukunda nuko gusa ajya amafuta agira niyo yambabaje nta numwe adakora amakosa papa je ngantwara nuko yogenda ari atwavuga ngo ntaze ngaha nta mahoro tukoronka turirwa ngaha turi ngahe turi babiri nadusabe mwana wiwe nawe nyene atari karabona mama ni yare nta munezero wo burimo. Oya cyagira umutima mubi ivyo nivyo bizohera ntaco ngiye kubikora. Mugume ngaha mu rugo rero muravyo mukora sinzi je nige yaho hiyo
kandi ndaryohewe kuba wemeye ivyo ndagusavye ko Imana iguhezagira. Sawa, ndabikora nta ngorane. Sawa. Ariko gamana koko iyi si ibintu bibako ni biki koko. Jewe vraiment ku mutima wanje naramubabariye Imana imugirire neza akire ko ndazi ivyo yakoze ntibizosubira kandi umuntu aca muri bibi kugira ashike kuri vyiza ntiyatari kweri. Telefonere bibi kwanza twe turiganirira mama we.